tanguye kwiyandikisha kugira ngo tuzotore ibwirizwa nshingiro muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 kuva batanguye kwiyandikisha abene gihugu kugira baze batore twarabikurikiranye muri Onerope kuva mu ntango gushika baheze abene gihugu biyandikishije neza atamusunikano atangorane kandi barahawe umwanya wo kugira ngo aboba bariyandikishije hanyuma ntibisange ku ntonde nabo nyene bararonse umwanya wo kwiyandikisha. Igihe cy'amatora kigeze umugwi seni waratanze umwanya ukwiye kugira ngo abene gihugu bashobore gutora kandi nabo bari bafise amakarata batashoboye kuronka amakarata canke bayataye barabahaye uburenganzira bwo gutora kuri kajya gakarata kayabiyandikishirije kajya baronse umunsi biyandikisha. Ivyo vyerekana rero yuko twoshima cyane kuko seni yavyifashemo neza n'abajeje intwaro bavyifashemo neza. Kuva rero biyamamaza nta hantu na hamwe abanyamigambwe canke abigenga bahuriye hamwe n'abandi ku kibuga kugira ngo bahatatire. No kuvuga abajeje intwaro bavyifashemo neza kandi babikoze neza. Umugwi seni wabiteguye neza. Hanyuma hageze mu matora naho nyene batoye mu mutekano ntangere. Onerope Burundi yaracungereye kuva mu ntango gushika baheze kwandika. Kandi aho rero Onerope yabikora mu buhinga kubera ni navyo ijejwe. No kuvuga yuko kwari kuraba ko iyandikiro kwari kuraba kwiyandikwa ry'abene gihugu riba hakurikijwe amategeko mpuzamakungu yo kwandika abene gihugu batora. Ubwa kabiri kwari gukinga kugira ntihabe amanyanga canke amakosa yotuma intonde z'amatora zigenda nabi. Hanyuma ikindi naco twaraba kwari gutegura kugira ukwije imyaka yo gutora ashobore gutora atangorana agize, agire n'uburenganzira bwo kuraba yuko batamwanditse batamushize ko aheze agira uburenganzira bwo kubisuzumisha. Ubwa kane nuko twagomba gukinga ntihagire icuka kibi kiba mu banyapolitiki cotuma abantu bacanamwe. Ivyo rero murumva yuko Onerope Burundi yarakoze uko ishoboye kugira ngo ivyo vyose bishoboke. Ico twomenyesha abarundi nuko ivyo vyose twarabicungereye, ivyo byose twarabicungereye kandi byagenze neza cyane ku buryo ukwiyandikisha kwa bene gihugu canke amatora byarashitse ku rugero rushika nka 98%. Nta tunenge twabayeho twotuma haba kwiyandikisha haba mu kwiyamamaza haba mu matora y'ibwirizwa nshingiro nta kintu na kimwe cotuma ibwirizwa nshingiro ryatowe n'abene gihugu itariki 17 z'ukwezi kwa Rusama 2018 ritemegwa. Hanyuma mugabo Onerope Burundi yatangajwe n'ingene nyene icubahiro userukira umunyamabanga mukuru wawe ni mu Burundi yashikirije muri ONU avuga yuko mwibwirizwa nshingiro rikumira abatutsi. Ivyo yarabishikirije aravuga mbere nuko abatutsi bo bari inkehwa mu Burundi.
ivyo twebwe muri Onerope Burundi twashaka kubihakana. Abatutsi ubwa mbere si inkehwa na gatonya. Kuba inkehwa no kuvuga yuko hariho ingene babisigura mu muryango mpuzamakungu ONU. Abatutsi ntibakumiriwe mu rudandazwa, abatutsi ntibakumiriwe mu ishure, abatutsi ntibakumiriwe mu nzego z'igihugu, abatutsi ntibakumiriwe mu kurima ngo bimbure, ntibakumuriwe mu kudandaza ngo bunguke. Abatutsi rero mu Burundi barafise uburenganzira bwo kubaho no kugira uruhara mu gihugu cy'u Burundi. Iryo jambo userukira ONU mu Burundi yavuze Michel Kafondo nukuri rirababaje, riratubabaje twebwe abarundi. Haba mu ibwirizwa nshingiro mu kurihinyanyura twe twari muri ryo, kandi harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abatwa, harimo abigenga b'abahutu. Nta kuntu na kumwe rero harimo n'abajejwe amashengero. Nukuvuga yuko n'umugwi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashizeho guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, bakamuha icegeranyo caryo kugira ngo arishikiriza bene gihugu. Aho harimwo ubwoko bwose. Rero ntaho rikumira abatutsi. Nukuvuga yuko nta n'umurundi numwe rikumira. Kandi mu Burundi turahakanye, twebwe muri Onerope turabihakanye, turaraniyamirije yuko abatutsi ari inkehwa mu Burundi. Iryo jambo dusabye yuko ritazosubira kuvugwa. Dusabye na leta y'u Burundi yuko kugwanya iryo jambo ku batutsi mu Burundi. Turavye intumbero uyu mushinga ntahe, sinzi ko ari umushinga ntahe, nuko ari umugabo ibyo ari byo byose twomwita nyene icubahiro Kafondo. Kafando ni Kafando ni Kafondo. Kafando arazi nawe nyene ingorane yagize hariya muri Burkina Faso. Ntiyarakwiye rero kuza kujyanisha abarundi abitirira yuko ari inkehwa. Mu bisanzwe ijambo yavuze nta batutsi bagize inama. Ndabibabwiye nagenda umututsi, nta nama twagize ngo dutore abantu baja kumushikira bamubwire yuko dukumiriwe. Iryo ni kosa yadukoreye. Ikindi naco nuko atari kutwita inkehwa kandi atana hamwe vyanditse, haba mu muryango mpuzamakungu ONU nta namwe handitse ko ubwoko bw'abatutsi mu Burundi ari inkehwa. Ivyo rero niwe ariko arazana ikintu cyo gucanishamwe abarundi, kandi ibintu byo gucanamwe twebwe twari twarabisezereye. Niwe ariko arazana gucanishamwe abantu kugira ngo demokrasi ntigende neza. Nobabwiza ukuri yuko twebwe tumaze kwiga ibi bintu yavuze, twaciye dusubiza amaso inyuma muri Onerope Burundi, duca dusanga birasa n'ivyo Petero Buyoya yakoze mu 1987. Bamaze kubona yuko ababirigi bamaze kubona yuko Perezida Bagaza yashizeho baraje do gwegura, babona yuko ifaranga ry'u Burundi ringana n'ifaranga ry'ububirigi kubera igihugu cateye imbere. Babona yashizeho societe yitwa Tamoko icukura ipetroli. Buno nyene ababirigi bace bafati ya mbere kugira ngo bamukure bamwirukane, kuko ntibashaka yuko u Burundi butera imbere. Baca bazana Buyoya kugira ngo asubize inyuma igihugu, kandi vyarabaye. Kirasubira inyuma nk'ibirenge, abantu barasubiranamo baricana. Ubu rero babonye yuko Perezida Nkurunziza nawe ari mu nzira nziza yo guteza imbere igihugu n'abene gihugu. Barabona aho igihugu kigeze, haba muri demokrasi canke kunywana hagati y'abarundi.
ubu rero Buyoya na Kafondo bafashe ya mbere kugira ngo basubize igihugu inyuma uko cari kimeze imbere yo mu 1993 n'imbere y'ibihumbi 2005. Nibyo bashaka. Ibyo rero twebwe muri Onerope turabihakanye. Ikindi naco dusubije amaso inyuma, nagomba kubabwira ko ibyo Kafando yakoze bisa n'ibyo ababirigi bakoze mu 1961 aho bica Bunyamwaswa umuganwa gwa Gasore baramwica, bahejeje kumwica baca bafata iprona bayizanamwo abantu batarabaporona, baca bica Mirerekano, baca bica Ngendandumwe. Abaporona b'ukuri barabica, iprona icifatwa n'abatarabaporona. Ibyo byakozwe n'ababirigi bafadikanije n'abaporona bataribo bitwa aba PDC n'abayidese. Ico ni kintu rero kibabaje kuko Michel Kafando ashaka kugira cyo kimwe ni numukozi wande none Kafando. Ubu unye Michel Kafando yobatumwa nande? Kafando arikatumwa n'abanyaburaya, arikakora bijya babirigi bakora mu 1961 bakica gwa Gasore. Nagoma ndababwira igituma bishe Mirerekano na Ngendandumwe. Ngendandumwe yari afise projet y'Ibugarama, yari afise abene gihugu 2000 ari bo bazana imboga ngahi Bujumbura. Baci bamwagiriza ko abo bantu 2000 ari abamilisien, ari imigwi yabicanye. Baca baramwica. Cyo cari cifadikizo kugira ngo bamwice bongere basambure iprona. Iprona baca bayizanamwo abantu bita mu Gifaransa les malfrats. Iprona irasambuka ntiyasubira kuba iprona. Hanyuma Ngendandumwe bamwagirije ngo numuganda, baca baramwica. Ngendandumwe avuye kuraba umufasoni we yibarutse umwana muri kliniki. Iprona ikisubira inyuma gutyo, igihugu kirasambuka, abantu baratatana, none Kafando nibyo asuye kugarukana uno munsi. Buyoya Pierre, Kafando, Kafondo na n'umuperezida wo muri Angola yitwa Odimba na perezida w'u Rwanda nyincubahiro Paul Kagame na Denis Sassou Nguesso baheruka mu Bufaransa. Intumbero nyamukuru bari muri jya bita ngo ni inama ya high tech, ariko ico bari banyegeje inyuma nuko kwari ukugwanya ngo Boko Haram muri Mali, ko na perezida Maria niyo yari. Hanyuma bati mugaba kandi kinyegeje inyuma bashaka gutera Kongo Kinshasa RDC, bagoma bayitere ubuvuba, bagaca bavuga yuko bagize inama y'ibindi bintu bitari byo. Aho rero twebwe muri Onerope Burundi kubera dukurikiranira hafi politike yose iba muri aka karere iba no kwisi, twagomba kugabisha abo bantu bose yuko ingwano ni aba muri Kongo Kinshasa, abantu ba mbere bamererwa nabi n'abantu baba muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi na leta iharanira demokrasi ya Kongo RDC. Abo bantu baramererwa nabi cyane. Rero ibyo bariko barakorana n'abazungu bagomba kuduhonya, nibabivemwo kuko ibyo ni bibi.
twe muri Onerope rero kuri ico turahanura yuko umukuru w'u Rwanda w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi babonane mu maguru masha baganire kuri ico kibazo ko ni kibazo c'inkoramutima barengere ibibatandukanya byose kuko abanyaburaya bashaka kuza muri Kongo bavuga ko barondera y'inyungu mugabo igihugu ca mbere kizoca giterwa n'u Rwanda n'u Burundi ivyo none twovyemera Kafondo rero ari muri uyo mugambi ariko akorera abo bazungu ico ni cambere dusavye yuko babonane mu maguru masha babivugane kandi bagwaniriza umwansi hamwe kuko Burundi n'u Rwanda ni bihugu bivukanye ibihugu bimwe ntiboducamwo abanyamahanga ntitwokwemera yuko abanyangora baducamwo ntitwokwemera yuko ba Denis Sassou Nguesso baducamwo nidufatane mu nda nk'abavukana bari hamwe hanyuma tugwanirize hamwe umwansi abene gihugu bacu babeho si itegeko yuko abanyamahanga bashaka ikintu muri aka karere iwacu babanza kubatera intambara ubwa mbere ntibashobora kuduhora yuko twebwe dukundana n'abashinwa dukorana ntidukundana turakorana ko dukorana n'abashinwa tuhakorana n'abarusiya mugabo mu Burundi haba mu bwirizwa nshingiro amategeko yose agenga igihugu nta na hamwe bavuga yuko uburundi tuvuga igishinwa canke tuvuga ikirusiya mugabo mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda haravuga yuko igihugu cy'u Rwanda kivuga icongereza kandi kiri muri Commonwealth ariko President Macron aheruka kwemerera mushiki wabo yuko azomushigikira igihugu anglophone igihugu kivuga icongereza cemererwa yuko kizoshigikirwa ariko Burundi ubufaransa ntibushigikire uburundi ububirigi ntibushigikire uburundi ububirigi bukanka umwana babuhaye ngo burere iyo rero so akwanse ari mubi nawe uramwanga rero dusabye yuko Kafondo ubwa mbere bamwirukana muri iki gihugu cy'u Burundi nahave nagende kwigisha amacakubiri hari iwabo canke umunyamabanga mukuru wawo ni Onerope Burundi imusabye guhindura Kafondo mu maguru masha Kafando ave mu Burundi kuko yazanye amacakubiri mu Barundi yononye abarundi bari bitunganiye bariko barakorana neza kandi dusabye umunyamabanga mukuru wawo ni kumwihaniza yuko asubira kuvugira abatutsi ko ntibamutumye kandi ntiyavugiye agateka kazi na muntu n'abatwa b'inkehwa bari mu Burundi kandi biboneka ntiyigeze abavugira kubera iki yavuze abatutsi agomba kuducanishamo dusubiranemo abahutu n'abatutsi dusubiranemo nibyo yashaka ubu rero dusabye nyene icubahiro umukuru w'igihugu yuko ivyo bintu abirabira hafi kandi akirukana Gafondo muri iki gihugu amukureho agende hanyuma bakurikirane bene President Kagame na President Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda barabire hamwe rero ingene bakura mu nzira bafashanya kugira ngo ibi bihugu byacu ntibiterwe barabe na President Kabila ibihugu bitatu bije hamwe bigwaniriza umwansi hamwe ntihagire umuntu asubira kuza kubacamo ivyo bintu ni vyiza kuko twebwe twaciye mu ntambara nyinshi twarahagorewe abana bacu bakuriye mu ntambara baragogwa twese turagogwa nta kuntu twosubira kuja mu ntambara abapfuye ni benshi kirazira ko haba abandi bantu bapfa ndasabye abarundi bose guhagarara bagabo tugwanye uwo wese atuzanamo amacakubiri iyo ni Onerope Burundi ndikirasaba ivyo bintu byose uko hanyuma ico noshikiriza cyanyuma kuri
kuri ibyo nuko gushika ubu abarundi babanye neza. Ibwirizwa nshingiro ririmwo ubwoko bwose kandi ririmwo ibitigiri byo gusangira ubutegetsi nk'uko byari byarategekanijwe mu masezerano y'Arusha. Hariho mbere naho abatutsi bari benshi nko mu rwego rw'ubutungane, ubu hazojamwo ibitigiri nka bijya biri bya 60% by'abahutu, 40% by'abatutsi na 30% by'abakenyezi. No kuvuga naho nyene yuko bagiye kuraba ingene batunganya kugira ngo inzego zose z'igihugu zigende neza. Naho abacamanza bigenga bategezwa kwigenga, nuko abene igihugu bose baserukirwa muri urwo rwego rw'ubutungane. Ni vyiza cyane. Kandi n'abatwa ubwirizwa nshingiro yategekanya abari mu migambwe n'abatari mu migambwe ingene baronka y'ibibanza. Nta kuntu rero Michel Kafando userukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi yoshobora kubahuka akavuga ivyo bintu byuko turi nkehwa, yuko twakumiriwe. Kandi turafise uburenganzira bwo kuvyivugira. Abatutsi barafise uburenganzira bwo kuvyivugira, barashobora kwishikira no muri ONU bakabivuga, kandi nawe nyene bamushikire bakabimubwira yategezwa kuvuga abaserukira abatutsi bagiye kubimubarira. Ivyo rero nivyo duhakanye kandi tubivuze tubabaye cyane ku mutima. Turavyerekanye yuko dushavuye kubera amajambo Kafando yashikirije. Murakoze.